Yo acha kusumbukia ya ulimwengu, tafuta Bwana Yesu upate vyote. Acha kusumbukia ya ulimwengu, tafuta Bwana Yesu upate vyote. Haleluya, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Muri kumwe na Françoise Habonayo, izina rya Yesu nirishigwe hejuru. Ndashimiye Imana impaye kano kanya. Nsubiye kuzana ubutumwa Imana yampaye, yaraye impaye ku munsi w'ejo. Mbonye ko ari byiza kugira ngo ndabunyarukane ntabanje gusubira guteba, na cane cane ko Umwami Imana yabinsobanuriye ibyo ari byo. Reka dusenge rero imbere yuko ngira ikindi mvuga. Uragahezagirwa Mwami wacu Yesu, ugira neza, haleluya. Uri Umwami, nta wundi ahwanye nawe Yesu. Uri uko wahoze, wowe ntuhindagurika. Nushimwe, nushigwe hejuru. Mwami Yesu, ndakwinginze ngo umfashe rero, ndaje kuvuga bwa butumwa bambwira, none ndasabye ngo ushoboze, mpwemu wawe yera ndongore. Urakoze kubinkorera gutyo, ni mu izina ryawe ugera Kristo ndabisabye, amen. Haleluya. Hari itariki 8 z'uku kwezi kwa mbere muri 2026. Mwami Imana yanyeretse ishengero. Yanyeretse ishengero, kandi iryo shengero ndibuvuge nti ni example imwe, canke naho ndibuvuge nti ni inyigisho imwe ijanye n'iryo shengero, ariko cane cane sinshatse kuvuga iryo shengero, ahubwo nshatse kuvuga ico Mwami Imana yabimbwiyeko, kugira ngo nawe aho uri hose uvyumve, wumve ico Umwami avuga, wumve ico ukwiye kwitondera, wumve ico ukwiye kwirinda. Yesu nahabwe icubahiro. Nabonye rero ku munsi w'ejo, uyu munsi ndibaza ni itariki 9, hari itariki 8, yego hari itariki 8, niho rero nabonye mbona ngo umuntu anjana, mbona tugiye ku nzu, ahantu hari inzu, muri izo nzozi ndabona umenga ni inzu y'iwacu. Hanyuma rero mbona turi kumwe n'uwo muntu, turajana ngo tugende kuraba uko umwubatsi yahubatse, ngo twariko turubakisha iyo nzu. Rero hariho umuntu yari ariko arakurikirana les travaux, ariwe ajejwe kuyubaka. Rero twari tugiye kuraba hagejeje. Dushitseyo, ibyo nshaka kuvuga rero nibyo nabonye. Iyo nzu yari ishengero. Hanyuma rero niko Umwami Imana yabimpishuriye. Ibyo nabonyeyo rero nibyo ngomba kuvuga, kugira ngo mwumve ico Umwami Imana yavuze, canke ubutumwa Imana izanye ni ubuhe. Nabonye rero iyo nzu hariho abantu bariko barubaka, kandi n'uwo mwubakisha niho yarari, uwo yari ajejwe ivyo bikorwa. Hanyuma ariko nza kubona harimwo abantu bafise amatafari, batariko barubaka, ahubwo bariko barasambura. Abo bantu bari bafise amatafari, hanyuma bakayatera, nkabona bayatera kurya umuntu atera ibuye, atera ahantu, bakaguma batera aho hantu, batera aho hantu, batera aho hantu, hanyuma aho hantu harateba haratoboka. Rero uwo muntu arambwiye ati witegereze neza. Aranyereka abo bantu bariko baragira ivyo bintu. Hanyuma kandi nanje nahashitse mbona nanje mfise itafari. Ba bantu bariko baratera ayo matafari batera ku nzu,
nza mbona barampindukiriye baca barantera nanje, cane cane batera iryo tafari kugira ngo rimeneke. Iryo tafari rero ntiryamenetse kandi nanje sinabatinye, nca nshishikara ndabegera. Ndabegereye rero nabo baca barahunga. Wa muntu arambwiye ati ngwino tubandanye ndakwereke n'ibindi. Turagenda nsanga ibaraza ry'iyo nzu, hariho ibaraza ariko mbona hasa nabi cane. Hama ati ngo twinjire urabe indani naho. Nshitse indani nsanga hariyo abantu baryamyeyo, bari abagabo benshi kandi abagabo birabura tsiritsiri, benshi baryamyeyo, baryamye bagandagaje nyene kandi batifutse, kandi aho baryamye hadashashe, baryamye nyene hasi. Hama ndibaza ndeyemwe ibintu n'ibiki, ndaraba ntibanatubonye, urumva ko basa n'abasinziriye. Hanyuma tuja tugenda ahandi, anyereka ahandi. Ngiye hirya naho muri iyo nzu nyene nja mbona hariyo abana bariko barakina, hanyuma abagore nabona bariko baramesura, abandi banikira, kwa kundi nyene abantu baba ahantu. Hama duhejeje kuraba ivyo nivyo twabonye gusa. Tugiye gusohoka, wa wundi ajejwe kubakisha aho hantu aca araza, aca araturamutsa. Hama nanje nca ndashavura, nca ndamubwira nti ariko ibi bintu wagize n'ibiki? Nti mbega aba bantu bakora iki muri iyi nzu? Aca aravuga ngo aba anye ngo narabacumbikiye, ngo n'abantu nahaye indaro, ngo niho baba. Ngo barahansavye ngo hanyuma ngo nca ndabaha. Okay. Hanyuma nca ndavuga nti none hoho ko inzu wayigaruriye ukayigira iyiwawe, none barakuriha? Aca avuga ngo ego ngo barandiha. Urumva rero yarayipangishije ngo barandiha. Aca ampa amafaranga nkaho womenga ashatse kuvuga ati ndamenye ko amafaranga yose nakiriye ngaho atari ayiwanje, kuko inzu atari iyiwanje. Amera nkaho womenga arampaye ateye ngaya n'uyakire n'ayiwanyu. Ariko nca ndavuga ntoya, ntitwebwe nta nzu twapangishije, ahubwo twebwe n'umuntu ariko arubaka, nta kindi. Twebwe tuzi umuntu twahaye igikorwa co kubaka iyi nzu. Hanyuma aramaramara nyene, ntarabura ibindi avuga. Nca ndavuga nti rero jewe ndagiye gutanga raporo, uko ibintu nasanze bimeze. Turamusezera turagenda. Mwene data, nshuti yanje uriko urankurikira aho uri hose, iyi mburi canke iyi message ivuga ku muntu yahawe igikorwa na data wa twese ngo akimukorere. Uyo mubosi nyene iyo nzu, nubwo urumva mu nzozi nabona ko ari jewe, ariko ntabwo yari jewe, ahubwo ni igikorwa umuntu yahawe n'Imana ngo agikore. Hanyuma Bibiliya iratubwira, mugiye gusoma hariya muri Matayo 24, hariya ku murongo wa 40 muraza guhera kuri 42 gushika 51, muraza gusanga haravuga inkuru ivuga ngo mwame mwiteguye kuko mutazi umunsi n'isaha. Twame twiteguye kuko tutazi umunsi umwami wacu Yesu azozirako. Ashobora kuza umwanya uwo ari wo wose, igikorwa yaguhaye akaza kuraba aho kigejeje, akaza kuraba ukuri kuragikora. Imana ishimwe. Uyo muntu ntiyari azi aho turi buzire kuraba aho agejeje ibikorwa. Iyo yari kubimenya
iyo twari kumubwira ngo tuzoze ejo, aba bantu bose bari mu nzu iwe kubanza akabirukana kugira ngo dusange ari ku gikorwa nk'uko bisanzwe. Ariko rero kuko twamwubiriye, twasanze banasinziriye, abandi bariko barakora ibikorwa bindi, nuko abana bariko barakina nk'abari wabo, nuko abavyeyi bariko baranikira impuzu bamesa bakora kiriya na kiriya mu nzu. Wiyumvire nawe wahaye umuntu ngo akubakire, ukaba uzi urindire ko aguha inzu yamaze kuyiheza, hanyuma ukaca usanga ahubwo nompa kuyiheza gusa, ahubwo yarayipangishije yayigize iyiwiwe. Ivyo icatumye Umwami Imana abinyereka ntaco nomenya, ariko ubutumwa burimwo nubwo ukwiye kuraba ukagenzura ukaraba. Mwene data, igikorwa data yagushinze uriko uragikora gute? Aha naciye numva harimwo isengesho rindi numvise nkwiye gusengera abakozi b'Imana bahawe inshingano zo gukorera Imana, kandi bakaba bajejwe igikorwa atari cabo mugabo babwiza kugikora. Satani n'umwansi ahari hose n'umwononyi. Raba uyu muntu ngene yari yakoze kandi agakora, kandi yari afise n'abamufasha kubaka, ariko muri abo bamufasha kubaka harimwo abantu babi. Abo bantu babi bafata amatafari, ayo matafari bakayatera ku yandi matafari, bagenda batera nk'utera ibuye. Urumva bamwe barubaka, abo nabo yibaza ngo bafise amatafari ngo bariko barubaka, kumbe bakoresha ya matafari nyene gusambura. Tube maso bene da. Abantu basambura igikorwa c'Imana si abandi bava hanze, ni muri bene so, nabo nyene mwita ngo muriko murakorana, ugasanga ni ayo matafari bafise ori yo kubaka, ahubwo barayasambura, batuma barayasambuza. Nico kigwanishwa bafise co gusambuza. Data dutabare. Mwene data nshuti yanje, wewe uri kurumva iyi nkuru aho uri hose, ndakugira inama mu izina rya Yesu. Niba utahora usengera abakozi b'Imana, subira wongereko ugire umutwaro wo kubasengera, kuko iki gikorwa bahawe ntabwo bagikora bonyene, ahubwo bagikorana n'abandi. Urumva umwe ntawe ntabyo yoshobora. Kandi nanone twagiye kuraba umwubakisha, ntitwagiye kuraba abubatsi, ahubwo twagiye kuraba umwubakisha ingene ariko arasuperviza ibikorwa, ingene biriko birakorwa. Rero abamufasha kubaka, abafundi bariko barakora n'ubundi, ariko hakabaho n'abandi bariko barasambura. Abariko barakora mwese Imana ibahe umugisha, Imana ibahezagire, mukora nk'uko mwategeze gukora, impembo yanyu irateguwe. Ariko ingorane za babandi bariko barasambuza amatafari, namwe ndababwira ngo murekeraho. Niba udashoboye kubaka, reka gusambura ibyo abandi bubatse, kuko data ntaco atabona. Erega Yesu arabizi, arazi wowe kuri kurakora neza, arazi na naka ko ariko arakora nabi. Umwami Imana ntiyitiranya, oya, Umwami Imana ntiyitiranya, avuga ikibi ko ari kibi, kandi avuga iciza ko ari ciza. Umwami Yesu nta nuwo yo kwisemba canke avuga ngo wewe ngo ubinye, ngo wewe nta remarque noguha, canke ngo oya, kaye. Imana rero uko kuntu yantembereje, urumva ko twari kumwe n'uyo muntu agenda aranyereka, ariko nizera ko yari umumarayika ariko aranyereka ati ngwino, ati raba nahajya, raba nahajya. Icatumye apointa canke agatuma urutoki ibyo bintu ndababwiye, abo bantu bariko barasambura kandi basambuza amatafari aho kuyubakisha bakayasambuza, akanyerekana ba bandi basinziriye baryamyemwo,
akanyereka n'abandi bana bariko barakina n'abavyeyi bariko barakora ibikorwa byo nk'aho umenga bari muhira iwabo. Ibyo byose akanyereka n'urya mwubakisha nyene ingene yavuze ngo arabaka amahera, baramuha amahera. Bene data, ibyo byose ni ibyo data yabonye. Namba ukora uko inshuti yanje, mwene data, sinzi icyo nokubarira, ariko nokubwira ngo ubishoboye ukaja imbere y'Imana ugasaba ikigongwe, Imana yo kubabarira kandi ukabireka, hanyuma ugasaba ikigongwe, kubera yuko ntazi uko ari buhave akugenzereza, kuko yamaze kubibona. Niba yaje akaraba akavuga ati ndatwaye raporo, nuko ikija kuva muri iyo raporo ntabuzi uko kimeze. Mwene data, woba warahawe igikorwa c'Imana, hanyuma Satani akakubesha, ugahava ukigira nk'ico wawe, ugahava uyigira nk'inzu y'iwawe. Mbega nabakugobereye ngo bacumbikire, hanyuma nawe uremera, kandi uzi neza yuko atari iyiwawe. Birumvikana aho naho kuyisengesho ryo gusengera abakozi b'Imana. Hari umukozi w'Imana yitwa Aroni dusoma muri Bibiliya, wa wundi bari kumwe na Mose. Igihe Mose yaduga guhabwa ya masezerano, ya mabwirizwa 10, Aroni we yasigaye hasi, yasigaye hepfo y'umusozi n'abandi. Ariko Mose ngo atevye, ngo baca baramugobera, babwira Aroni ngo rega, ngo Mose ntituzi ngo yagiye, ngo yatevye, ngo none rero ngo turonderere iyindi mana, ngo twe twishakira ngo iyindi mana. Baramugobera. Aca babwira ati murafise amazahabu? Ati yegome turafise. Baca biyambura amahereni, biyambura ibiki, biyambura imibangira, biyambura vya bindi byose bafise by'izahabu. Aca abikoramwo igikoko, igikoko agikoze muri ayo mazahabu. Yo mana we, baca baragisenga, baja ngaho barabyina, baryohewe. Niho rero Mose murabizi ingene yaciye ava kuri wa musozi amanutse, mana ngo aca yumvugwamo, ati mbeye ibyo bintu n'ibiki? Murabizi neza. Ngo amaze gushika yarababaye, asanze kijya kintu bari babumvye muri yarya mazahabu, bariko baragisenga ngo ni Imana. Ashavurira Aroni ati Aroni, kubera iki wagiye kumviriza abo bantu? Yo, aha rero ngaruka kuri wa muntu w'Imana. Wa muntu w'Imana we, birashoboka ko bakuremereye, bakagusaba amacumbi, bakagusaba yuko gukora bijya wakoze ari bo babigusabye. Ndakugira inama mu izina rya Yesu, hindukiza umutima umenye ko igikorwa ari ca data. Hindukiza umutima umenye ko yaguhaye icyo gikorwa, yari yakwizigiye kandi yari yagukunze, kandi azogaruka kukubaza. Ingorane ziriho iyo umuntu amaze kukigira iciwe, nta n'inama agisha abandi bakorana, nta n'uwo mubwira ati hindukiza aha n'ureka naho gira gutya. Oya, uko abyumva niko abikora, canke naho uko abiwe bavyumva niko abikora. Bisobanurwa ngo aba yamaze kuja mu mutego wo kumvira abantu gusumba kumvira Imana, wo kumvira umuryango gusumba kumvira Imana, wo kumvira inshuti gusumba kumvira Imana. Birateye ubwoba kandi bibene data ndababwira, ntubiherereze ku muntu ngo naka nawewe nuko vyokumerera, canke nawewe usanga ubikora muri burya bukorwa buto ufise.
iyi ni mpwemu mbi cane, kandi ni mpwemu yidegiza, yinyegeje utopfa kubona. Imana idutabare. Numvise ubwoba, nagize nti Yesu we, Satani we yahenda Adamu na Eva, akabahendesha kwiyorobeka, akabahendesha amajambo umenga n'ay'ubwenge, niko n'uyu munsi akora. Pasiteri Mweneda, nshuti, wahamagawe n'Imana, igukuye kure, iragutuma, irakwizigira, kandi warahamagawe wumva ijwi ry'Imana, irakubwira ati ngo mbona gutume, uremera uraza. Wagize neza, waremeye. Ariko subira usenga Imana, Imana iguha inkomezi zo gutsinda ayo majwi y'abo bantu bandi, abo bagusaba amacumbi, abo bagusaba, abo bagomba kugutegeka mu kibanza c'Imana, bikaba byumva wowe bumvira, ariko Imana nayo ukayirengagiza. Ntuba wayirengagije, nuko uba wumva umenga, kubera nyene Imana yoyo sinzi, turayigarariza igahora, yatubwira ikintu tukamwishura nk'uko dushaka, yagira nte, bikarangira n'ibyo tubwiye tutabikoze, yakubwira ngo fata amasengesho usenge, ngo yaye ngo urazi ko ngwaye estoma, yasubira ngo heraba ngo tanga ikigira 10, tanga biriya, ngo kaye ngo urabizi nanje ko ntakwiza. Imana itubabarire cane. Tufise amajambo menshi mabi ateye ubwoba dushaka kubwira Imana, ariko abantu bo tukabubaha, tukabumvira, ariko Imana ishimwe ko yongeye kuvugana natwe. Ivuganye nawe, ivuganye nanje, ivuganye na naka wundi n'uyo wese azovyumva. Mwene data, nibura umuririmbyi, ukaba urongoye korale, umve ico gikorwa ni ca data, ugikoremwo ubwizigirwa. Nta kindi Imana ishaka atari ukwizigirwa mu gikorwa, kuba umwizigirwa mu gikorwa. Wababaye abizigirwa kuri bike, data azobaha kuba ababaye abizigirwa bagakora uko yababwiye, data azobahemba. Hariho impembo y'abantu babaye abizigirwa. Imana ishimwe. Uyu munsi nje kukubwira ngo umwami Imana arashaka kuba umwizigirwa. Uba umwizigirwa mu bikorwa yaguhaye, uba umwizigirwa ukorera Imana, uba umwizigirwa wubaha Imana, uba umwizigirwa ku byo yaguhaye. Hari abandi bantu Imana ikwiye gutabara, n'abantu bakora mu kigega. Abantu bakora mu kigega, Yesu mwami, abantu bakora mu kigega c'umwami. Mwirinde, mwirinde cane. Ibyo ndabizi, mwirinde cane. Igihe ubona amafaranga ari ngaho, igihe ubona ushobora kuyatwara ntihagire ubukukurikirana, igihe ubona ushobora gukora ikintu ntihagire transe n'imwe iboneka, ariko hari Imana. Wubaha Imana, usonera Imana. Ndashima Yesu. Umwami Imana amafaranga y'Imana ntaribwa. Ntaribwa. Ubwo yajya uzoyariha incuro. Niba watwaye angahe uzoyariha. Ndakubwira inama mu izina rya Yesu, ibi mvuga n'ukuri, amafaranga y'Imana ntaribwa. Nuyajya uzoyariha, kandi uzoyariha bikomeye. Ico baciza wo kumvira Imana, ukaba umwizigirwa, n'Imana ikagushimira. Imana ikagushimira, kuko ico Imana idushaka ko nuko babizigirwa. None rero bene data, nshuti z'umusaraba, wowe wahawe kurongora igikorwa c'Imana, umukozi w'Imana, ufise ishengero ry'umwami yakujeje, abo nyene Yesu azobakubaza. Abo nyene umwami azoraba ingene wabakozeko, abo nyene azoraba ingene wabarongoye.
kuko ari ab'umwami atari ab'iwawe wiyubare, ukore nk'ukorera shobuja, ukore nk'uko azoza kuraba ibyo wakoze. Imana idufashe kugira ngo ntibibe rwawe. Bigenda gute? Kugira ngo ntibibe rwawe, wirinde kumvira abo mu nzu, ahubwo wumvira abo mukorana. Icyo nico nabonye gishobora gutsinda iyo mpwemu mbi ishobora gutera umuntu agakora nk'aho umenga ni iby'iwiwe. Igihe cyose uzobona abo mukorana ubakumira, ariko ukumvira abo mu nzu, ni ukuvuga ngo bizaba bikugoye, na ca gikorwa uzoca ugitwara mu nzu. Kandi ibyo birashika nuko nyene. Ariko nuba umwizigirwa, icyo uzokora muzoja inama n'abo mukorana, icyo uzokora muzofatira ingingo hamwe, hanyuma kandi murabe ku neza y'Imana, kandi murabe no ku neza y'ibyo muriko murakora. Imana ishimwe. Numva rwose no kwingingira abantu b'Imana kuba maso, mukagaba muri urwo ruhande, kuko nabonye byoroshe cane gukorana n'umuryango, ukarongora igikorwa ukorana n'umuryango wawe. Kandi womenga nibyo byoroshe, kuko umuryango urakumviriza, ukakugira inama nziza, umuryango ukakubwira ati agira gutya, naho ugira gutya. Ariko ingorane aho bica biza kugonganira, ni wa mutima wo kuvuga ngo iki ni iciwanje, iki ni iciwacu, utari uwiwacu ntiyinjira, utari uwiwacu ntakora. Wa muntu nababwira yabonye hari abaryamye mu nzu, baryamye basinziriye, yavuze ngo barangobereye, bansaba icumbi, bansaba kubacumbikira, bansaba kuhaba, bansaba aca arabemerera. Ni gute wobemerera? Mbese wabemereye bigenze gute? Mbese ko iyo nzu ariyo bari baguhaye kubakisha, akazi kawe ni ako kubakisha, ukazotanga inzu yuzuye, ariko none wayipangishije. Nubwo wovuga ngo uri kurubaka kandi wayipangishije, deja kuyipangisha conyene cerekana ko wamaze kwigira ivyawe. Niba wayipangishije sobuja utamubwiye, niba wayipangishije atabo mwabwiye inama, mwabigiye inama nabo nyene wapangishije, basohore ukicumva rino jwi ririko rirakubwira, sohora ibyo byose ubona ko wakoze bitabereye. Ibyo byose ubona ko wakoze bitabereye, bishire mu nzira, Yesu ataraza kubyishira mu nzira. Kuko ibi ndiko ndavuga, yavuze ati ndatwaye raporo, nabishikana kuwujejwe kuza kubishira mu ngiro. Koko ikintu ca mbere akora iki? Ca mbere yirukana abo bantu bari muri iyo nzu. Ica kabiri yirukana uwo mukoresha mubi. Ariko hamwe ugize ubwenge ukabikurayo, ukirukana ibyo byose wakoze, ubona yuko data wo mwijuru adashima, ugaca upfuka mu nyakubahwa Mana, ngirira ikigongo, Satani yarantwaye, byarananiye, nabuze iyo ndabica, heraba amajwi yambanye menshi, bituma nukuri ndashima Yesu uwusabye imbabazi aramugirira ikigongo. Kandi uwuhindukiriye Yesu arahinduka, kandi Yesu nawe arahindura imigambi mibi canke igihano yari yamugireye. Imana ishimwe. Murabyumvise inshuti z'umusaraba? Wewe aho uri hose ufise igikorwa c'Imana ujejwe, data yaguhaye, wirinde rero, kuko azoza mu gihe utamwiteze. Azoza kuraba, azoza. Ibi mvuze nakace yanyeretse gato kerekana yuko ibyo dukora
arabisuzuma, araza akabiraba. Ibyo dukora arabyitegereza. Rero nubona atari ko ukabona umenga Imana yihoreye, Imana ntiyihorera. Oya, ntiyihorera kuko uko ubikora irabibona, ikabibona, igasubira ikabibona. Uwundi munsi uzoza ubona iza ibishira mu ngiro nk'uko ishaka. Ariko dusenga Imana. Ibyo bintu ntibikakubeko mwene data nkunda, inshuti yanje. Ntaba ari wewe wacumbikiye abantu mu ngoro y'Imana. Ntaba ari wewe wakoze igikorwa c'Imana ukaciyapropriya ukakigira ngo ni iwawe. Ntaba ari wewe, ndakwinginze mwene data, inshuti yanje, ntaba ari wewe, birakaba ku mwansi wawe. Birakaba ku mwansi wawe, ntibikakubeko, kuko byoba ari ibara kandi byoba bibabaje cane. Wiyubare kandi usenge. Nubona ariko bimeze iwawe, bwira Yesu agutabare. Bwira Yesu agutabare kandi arabishobora. Mubwira uti Yesu, byarananiye. Nukuri amajwi yambanye menshi. Abantu baragora abantu. None ni iki gituma umuntu kera yari mwiza hanyuma ugasanga yarahindutse? Biba byavuye kuki? Biba byavuye ku bantu bamugoye. Hanini biva ku bantu bamugoye, ahandi bikava ku bwibone n'amanyama, ahandi biva kuri byinshi Satani ntabura hafatira. Ariko mfise inkuru nziza yuko niwihana Yesu akugirira neza, yuko niwabibona aho wacumuye, aho wabidambanije ukabisubiza mu ngiro, inzu ya data ukayikubura ukirukana abo bantu bose, ukirukana kugira ngo bikunde umwami Imana anezererwe no kubona ko igikorwa cyo uriko uragikora neza. Imana ishimwe. Niyo yaguhamagaye, nta muntu yaguhamagaye, kandi yaguhamagaye bikunze, kandi igukunze, kandi yagushimye. Ariko ko rero yakugize umukozi wayo, iyumvire, niho uzoba uri umukozi wayo. Naye hano nutayumvira ntuzoba ukibaye umukozi wayo, kuko uzoba ubaye umukozi wo wumvira uyo. Yesu abaha umugisha. Nagomba duhereze ku ijambo riri muri Zaburi 125 kurura rya murongo wa 3 ngo haravuga ngo kuko inkoni y'ukuganza y'abanyakibi itazokwama mu mugabane w'abagororotsi. Abagororotsi ntibaramvurira amaboko ibigabitanye. Imana yaraguhaye kuganza, yaguhaye aho hantu yagushize, ariko nutakora nk'uko ishaka, yavuze ngo inkoni yo kuganza ntizokwama aho hantu. Oya. Hanyuma ku murongo wa 5 haravuga ngo ariko abizimagiriza mu nzira zabo zigoramye, Uhoraho azobashorerana n'inkozi z'ibibi. Amahoro abe ku Bisirayeli. Ngo ariko abizimagiriza mu nzira zabo zigoramye. Ushobora kumva imburi ariko ukanka guhinduka, ukavuga uti nibicawe biciye je nta na kimwe mpindura, je ngenda ukunyene, je nta wuntegeka, jewe hani iwanje, jewe. Oya, niba utemeye ko ari kwa data, koko uzohagenze nk'uko ushaka. Ariko niba ari kwa data, uhindure data umusubirize ibintu byiwe mu nzira. Ngo ariko abizimagiriza mu nzira zabo zigoramye, Uhoraho azobashorerana n'inkozi z'ibibi. Kristo no kwizigirwa, ntatinya umuntu n'umwe, kandi ariko n'umunyembabazi. Hanyuma nabonye irindi shengero. Iryo shengero naryo naribonye nk'inzu nziza. Iyo nzu nziza
mbona abantu bose baza kuraba, mbona ari inzu itameze nk'uko yahoze, mbona ari inzu nziza, umuntu yahariye kera ahagarutse ntiyomenya ko ari aho. Hanyuma mbona abantu bose benshi baza kuraba. Hama rero nza jewe ngo ndagenda ndinjira naho, ariko ndungurutse mbona ahantu mu gikoni cabo, muri saramanje yaho, mbona saramanje n'ahantu umenga ni hejuru ku musozi, hari mu nzu ariko nkabona umenga n'ahantu hataramutse cane, imeza yaho iri hejuru. Hanyuma kandi yari imeze ukuntu, ndayibona ukuntu yari imeze, ari ahantu heza cane ntarigera mbona. Hanyuma rero mbona ndiko ndabwira abo bantu nti yone mbe mwe muvuga ngo aha hantu ni heza, nti nyabuna mwabona igikoni cabo, mwabona muri saramanje yabo. Mbona rero abantu baca bagenda kuraba, bagomba kugenda aho hantu kuraba aho hantu barira, ndabona baragiye nabo baca barabazimana, kandi ndabona harimwo n'abantu bambaye impuzu mbi nyene umenga ntibokubaka aho hantu, ariko mbona barabakiriye barabazimanye, bose bakaguma basamariye aho hantu. Imana ishimwe. Iryo shengero rigifise amavuta ya mpwemu yera, Imana nibahezagire. Iryo shengero rigifise ibyo kurya byo biva mw'ijuru, birimwo birunze umunyu wa mpwemu yera, uhora habaho umugisha. Muve mu bwiza muja mu bundi. Kubaha Imana biratungisha, kubaha Imana ni vyiza. Kandi Imana ishimwe, kuko intahe abantu bodushingira ntaco zoba zimaze, ahubwo intahe ijuru rishinga niyo yoba ikimaze. Imana ibakomeze, Imana ibahezagire, mukomeze kubandanya umurimo w'Imana. Imana ishishikare kubishimira. Namwe Kristo yampaye umurongo, uyu murongo wo muri Zaburi 7:5 ku murongo wa 4 haravuga ngo uhoraho girira neza abantu bameze neza, hamwe n'abatunganye mu mitima. Haleluya! Uhoraho agirire neza abantu bameze neza n'abatunganye mu mitima, uhoraho abagirire neza. Mu gihe bamwe batunganye mu mitima, abandi bivye igikorwa c'Imana baragitwara bagishira mu mifuko yabo. Uri hehe ga mweneda? Uri hehe? Nasuye kugira ikibazo ndavuga nti ariko Mana, none ibi bintu nyeretse ko ndahabishije amaso y'umubiri, mbona ari isengero nziza cane, ndahabishije amaso y'umubiri, ko mbona bariko barayigisha ubutumwa, mbona bavuga ubutumwa bwiza, kandi nta kintu na kimwe wogaya mu vyo ubona bavuga, mu vyo ubona bigisha, mu vyo ubona. Mana we, nzagutangaza nk'ingene umwami yavuze ngo ariko burya nakweretse wabibonye, ngo wabibonye ngene batwaye igikorwa canje bakaciba bakakigira inzu yabo, ngo wabibonye. Jewe rero kuko nabibonye ndavuga nti Yesu we, kugira ngo umuntu yumve ico Imana ivuze, basi numva umenga umuntu yohumiriza amaso kugira ngo urabe birya Imana ikweretse, uce usobanukirwa n'ingene Imana ibibona. Ariko nutaja mu mpwemu ngo urabishe amaso y'umubiri, uzobona hakayangana, uzobona abantu b'Imana bose bavuga Imana neza, ariko wahumiriza ugasanga ahubwo aho hantu ni hateye ubwoba, nta n'uwohinjira. Urumva ko deja ni muri chantier, kandi hariho abantu bahatabatanze baryamyemwo, abana baririramwo, abantu bamesera aho nyene, ibintu topo. Ariko urabisha amaso ntavyo wobona. Nico gituma ibi turiko turavuga, tuvuga ivy'impwemu, kandi ibi vy'impwemu navyo bimenywa nabi impwemu nyene. Umuntu rero wese yisuzume, agende nk'uko Imana ishaka, akore nk'uko Imana ishaka. Numva nogezaho, ico nifuza nuko mpwemu yera yoshishikara kugusobanurira mwene data aho uri,
ibi mvuze ubirabe aho uri, nanje ndabiraba aho ndi, ndabiraba aho ndi kuko nanje birandaba, kuko umunsi nofata igikorwa c'Imana nkakigira igikorwa c'umuryango vyoba binaniye, umunsi ntokora nk'uko Imana imbariye, ahubwo Yesu antabare, nawe Yesu agutabare. Igikorwa c'Imana ni ic'Imana, igikorwa c'Imana gisangiwe n'abari muri co nyene, igikorwa c'Imana gisangiwe n'iriya komite, igikorwa c'Imana gisangiwe n'abariya nyene babikoramwo. Yesu adufashe, umuntu wese amuhe kumenya ngo mbese ndiko ndakora neza. Abariko barakora neza mwese, uhoraho Imana ibahezagire. Abafise imitima itanduye, imitima uyu mutima tubona kuri Psalm 125 verset 4, nk'uhoraho girira neza abantu bameze neza. Mw'abantu mumeze neza, Imana ibahezagire kandi ikomeze kubagirira neza. Mw'abantu mufise imitima myiza, mw'abantu mufise imitima itunganye, uhoraho akomeze kubagirira neza. Kandi namwe mwese mwizimagiriza mu nzira zigoramye, uhoraho abagirira imbabazi, abashire mu nzira nziza. Namwe bene data shengero ry'Imana mwese aho muriko murankurikira muri, iki kintu mukigira isengesho, uti Imana nuduha igikorwa cawe, uturinde kuciyapropriya, uturinde kukigira inzu yacu, uturinde kwinjizamwo abo twinjijemwo, uturinde kuremerwa n'imiryango, kuremerwa n'inshuti, kuremerwa n'abagenzi, bigatuma twokora ibinyuranye n'ivyo Imana ishaka. Usenge, wisengere kandi usengere n'abandi. Kurya baremeye Aroni agacura iyindi mana igasengwa, bakamuremera akabikora, niko nawe vyokugora kandi niko n'abandi vyabagoye. Ubasengere kandi nawe wisengera. Imana Data wa twese ibahezagire mwese, amen. Yesu we, ndagushimiye Mana, urakoze kuko uri umwami mwiza uvuganye natwe. Mana yera, ndagushima ko usuzuma, uhora ugendera ishengero kurindi ukarigendera ukariraba, uhora ugendera ishengero kurindi ukariraba, kuko ari iry'iwawe. Yesu, ndakwinginze usubire tuvyurire umutima wo kumenya ko dukorera databuja, tuvyurire umutima wo kumenya ngo dukorera wewe, tuvyurire umutima wo kumenya ngo umunsi umwe uzoza kutubaza ibyo twakoze. Hanyuma udufashe Yesu mu ngorane zose duhura nazo. Mwami Imana, ufashe bene data, ufashe abakozi bawe, abo wizigiye ukabaha umurimo. Mwami Yesu, ubakomeze, ubatabare, ubagwanire. N'iri shengero naryo Mwami Yesu ndarikweretse. Nyakubahwa Imana, kwirukana aba bantu bisaba inguvu, kureka kumvira aba bantu bisaba inguvu. Yesu, ndasabye ngo umufashe umukozi wawe, umutabare, umuhe uwundi mutima, umutima wo kurangamiza, amenye ihamagagwa yahamagawe, amenye n'uko akora. Ndagushimiye ko umutabara kandi umufasha, kandi uzomushirira mu ngiro byose bikagenda neza, ukamwirukana abo bose yacumbikiyemwo, ingoro yawe ugasubira kuba ingoro yawe, ugasubira kwidegembya Mwami, ikaba ingoro nziza, ukayikubura neza, ukayisukamwo amavuta, abantu bakongera kunezerwa. Mana ndabigusabye kandi nzi ko uzobikora. Uhabwe icubahiro muri byose mu izina rya Yesu, amen. Mwari kumwe na Françoise Habonayo, nomero za telefone ni za zindi, ni +46 768 0065 46. Kandi ishene turiko n'ishene Habonayo. Uhoraho Imana duhana umugisha namwe, amen. Haleluya.